bitsindo 41 vy'umugwi nserukiragihugu w'u Burundi kuri 37 vy'umugwi w'igihugu c'u Rwanda niho umusifuzi yarangiza urukino rw'umupira w'amaboko wa handball w'abatarenze imyaka 19. Rwari urukino rurimwo ishaka ryinshi ku mpande zose. Imigwi yagenda yegeranye mu bitsindo. Igice ca mbere carangiye umugwi w'u Rwanda ariwo uri imbere ku bitsindo 21 kuri 19 vy'u Burundi. Igice ca kabiri niho u Burundi bwivyukiranya bukaja imbere. U Rwanda ruragerageza kuduza ibitsindo ariko biranka. Umumenyereza w'u Rwanda Anatole Bangisha ati twabonye aho twarushirijwe tuzogerageza gukosora. Akemera ariko ko u Burundi bufise umugwi mwiza cane. Iyo ukinye umukino umwe nk'umuantreneri hari ibyo ugomba gusuzuma kugira ngo urebe. Bivuze ko rero ubigeragereza mu mikino ya gishuti ugasuzuma ya tekinike zawe kugira ngo ureko zikora kugira ngo uzajye muri Coupe du Monde uri ku rwego rwiza cyane. Nava ko rero amakosa yabayeho amayeri yabaye turaza kwicara nka team technique turebe dufite n'amavideo twafashe turebe kugira ngo dukosora ayo mayeri ndetse tunaganire n'abakinnyi bacu. Kubera ko mu byukuri mu gice cya kabiri wabonye ko ba klima kubagora ku buryo bumwe kubera ko turamaze iminsi twitoreza muri salle none ukoze ugakina hanze wari umaze igihe umaze ukwezi kose ukorera muri salle ugakina muri condition nk'izi ngizi ntabwo biba byoroshye. Bivuze ko rero harimo icyabagoye cyane na klima kubera ko iyo witoreza ahantu hari climatisé ugakinira match hano kuzuba nka gutya ntabwo biba byoroshye. Ariko navuga ko ikipe y'Uburundi ni ikipe nziza biragaragara ko barakoze urebye uko bari bameze i Kigali muri Coupe d'Afrique des Nations n'urwego bariho uyu munsi urabona ko barazamuye ikindi banongeyemo n'imbaraga. Ni ikipe bongeyemo imbaraga kuko twagiye dukina mu bihe byashize ntabwo ari abangaba bigaragara ko harimo amayirema mashya bongeyemo kandi nabyiza ku ikipe burya iyo ukwitegura ugiye gukina championnat du monde bisaba kutegura byabana ngombwa kongeramo imbaraga kugira ngo uzajye n'ikipe iri ku rwego rwiza cyane. Navuga ko rero ni ikipe nziza ndabwira ni bonne chance bakomereze hariya none tureke kuntu tugomba kuzahagarira umugabane wacu wa Afrika muri Coupe du Monde. Nayo Floribert nimubona amenyereza umugwi w'igihugu w'u Burundi arashima uko abakinyi biwe bakinye ariko agasaba abarundi kubafata mu mugongo gusumba uko birubu. Acho tubahisha ituraja muri salle de gym. Ico ni ikintu gitangura muri indwi murana ukina n'abantu b'inguvu nk'abanye bisaba inguvu cyane donc il faut la musculation. Bayivuganye na president mu ndwiza baratangura séance de musculation. Ico kintu dukeneye cyane mugo travailler aussi point fort yacu ari engagement rapide le jeu rapide. Nitugira inguvu nk'abandi bo hanze uravya abegyptien n'abandi ngere bangana duca dukompensa rero na vitesse. Nimutwitege ko intsinzi mugabo tubasaba niturumva ko dushigikiwe nkuko totsoka dushigikiwe nukuri mudufashe cyane mutuje imbere muduha agafana k'abana muturihira umuganga yirirwa aravura abana ibyo byose n'uburyo n'udafite uburyo nabahe ingoga abandikire abatelefone muze kubaraba ku myimenyerezo bumve ko igihugu kiri inyuma yabo si ngombwa ngo mugire ico mutanga tanga n'umutima tanga nukuza kubaraba ku myimenyerezo. Iyo migwi yose uko ari ibiri izokwitabira ihiganwa ry'umukino w'umupira w'amaboko wa handball ry'igikombe c'isi by'abatarenza imyaka 19 rizobera mu gihugu ca Croatia. Rizotangura kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kuza kwa Myandagaro rikazoba ribaye ku ncuro y'icenda.